nyigisho, inkuru nyigisho. Ndasubiye kandi ko baramutsa abakunzi ba Roy TV nkuko mubimenyereye, muri kumwe na Bella Shaka kuri micro za Roy TV. Nkuko mumenyereye mu nkuru nyigisho, ushobora kuba ufite ikibazo uri kurankurikirana, ushobora kuba ugwaje cyangwa se ufite ikibazo cyo mu buzima, ngoma ndakubwire wihangane, siko bizohora, c'est la vie qui change, byose bizohinduka kandi bizogenda neza. So ku munsi rero uyu munsi uri hejuru nabateguriye indi nkuru nyigisho. Murabizi yuko mu bisanzwe inkuru yose ndabazanira ibifise inyigisho igusigira, ibifise icyo igutekereye, icyo iri buhindure ku buzima bwawe cyangwa se icyo iri bwongereko ku buzima bwawe. So iyi nayo ni inkuru y'umugore n'umugabo bari bakundana cyane, bari bibaniye, niho bari bagikora ubukwe, barabana igihe kitari gito. Uyu mugore bamaze kubana igihe kitari gito n'umugabo wiwe, byaje gushika igihe umugabo arasezera isi. Amaze gusezera isi amusiga yibungenze, inda iri mu mezi 7. Amaze gusezera isi murumva yuko gupfakara ukiri nta n'imyaka 5 uramarana n'umugabo wawe cyangwa se ukiri mu ngeni ari ugitwa inda ya mbere utaronka n'ikibondo, ugapfakara ukabura umugabo n'umwana ataraboneka wibungenze, urumva yuko ni ibintu bibabaje cyane, ni ibintu biteye akabonge. Muri make ku mudamu ni ibihe biba bitoroshe kuko bimuhindurira ubuzima, bigatuma abaho ababaye, bigatuma abaho ibyishimo byagiye, mbese akiyumvira ati mbega nzusa kandi kubaho nishimye mu myaka nsigaje imbere. Uyu mupfakazi yari barutse umwana w'umwigeme, aramurera, arihangana aramurera, ntiyigeze asubira kandi kubakana n'undi muntu. Yarareze umwana w'umukobwa, arakura. Uyu mwana w'umukobwa amaze kumwibaruka yamuhaye akazina ka Sandrine. Sandrine aramurera, arakura, agira mu bigero, agera kure. Niho amaze kuba inkumi ikwije, novuga ati isabwa kugira ngo yubake, aza gushimwa n'umusore, barubakana, barabana. Bamaze kubana niho nawe yaje kubyara umwana w'umuhungu, ariko Sandrine ntabwo yigeze agira ubuzima bumworoheye kuko umugabo wiwe yari mborerwa cyane. Igihe cyose yataha yaborewe, igihe cyose yataha akubita umugore, atuka umugore, ibintu bibi cyane. Ivyo bikaba ari ibihe bitigeze bimworohera Sandrine n'umunsi n'umwe. Rero nyina wa Sandrine ariwe umupfakazi yamayimvira ati mbega umwana wanje bizoheza biherere hehe, ati mbega umwana wanje ko abayeho muri buno buzima, icizere cy'ubuzima bwiwe kiri hehe. Ubona ko yari umwana w'ikinege kandi niwe yarasigaranye nk'umuryango, niwe yarasigaranye nk'ivyishimo. Yababazwa cyane no kubona ubuzima umwana w'umukobwa ari karabamwo, yibuka ukuntu umugabo we yamukunda, akaba ari ibihe bitigeze bimworohera mu buzima bwiwe. Niho rero igihe kimwe Sandrine nkuko yategereza umugabo atahe amuzimane amwiteho nk'inshingano z'umudamu, umugabo yaje gutaha yaborewe, ashikira kuri Sandrine aramukubita. Niho yaje gukubitaho umutima wiriwe maka Sandrine abura ubuzima. Amaze kubura ubuzima, bagenzi yaciye atangura kwicuza, yaricujije ati mbega nabikoreye iki. Ariko yaje kwicuza ataca ari bukize, yaje kwicuza umudamu wiwe yitavye Imana. Ubwenge bumaze kumugarukamo, yabonye ko ntandi mahitamo afise, bityo ahitamo kwiyahura, arimanika. Yaciye yimanika mu cyumba arapfa nawe. Aho rero muri iryo joro ako kana koko, akana kajya mu cyumba cyako, nta kintu na kimwe yigeze amenya. Akana rero ko kana kagahungu bavyaranye na Sandrine kitwa Patrick. Patrick rero yavyuka mu gitondo nkuko bisanzwe, agakaraba amaguru, agatora udukayi twiwe, akagenda ku ishuri. Kana kakiri gato kiga mu wa 3 wa primaire, yari umwana akiri muto, yari mu myaka 10, imyaka 9. Rero niho Patrick aragenda ku ishuri. Ageze ku ishuri amasaha gutahageze aragaruka muhira, ariko icyamutangaje nuko uko yasize abavyeyi biwe ariko yasuye kandi kubasanga, uko yasize muhira hameze ibintu bipanze, niko yagarutse kandi asanga ariho bikiri. Nambi kiko cyari kiri ku meza, yagarutse asanga kiri ku meza. Nambi isahani yari iri hasi, yagarutse asanga isahani iri hasi. Uko yasize yugura niko yasanze bimeze. Niho kucyahamagara mama, yugurura icyumba, agize ugasanga mama wiwe ntakoma.
aravye hejuru abona ise yimanitse nawe ku mujana. Urabona hariho amazu atagira plafond, hariho amazu abagize imbaho ibiti, ise wero yari yimanitse amaguru ari mu kirere. Umwana biramurenga aca koma induru yambaza ababanyi na nyokuru wacaraza acarahashika amenye ivyabaye. Rero amaze kuhagira abagenzi ntabwo vyigeze vyoroha. Umupfakazi yararize cyane, ubona ko umwana we w'ikinege yari yamaze kwitaba Imana n'umukwe wose. Ico yakoze yatoye Patrick agenda kumurera, ariko nawe yarageze mu za bukuru. Uwo mupfakazi rero yari asanzwe afise amatungo yasigiwe n'umugabo, yari asanzwe afise amatongo, yari asanzwe afise ibigobe bitandukanye. Muri make imibereho kuri we ntabwo yari igoranye. Afata Patrick avuga ati reka ndamurere, wanashaka nzomurage itunga ryose mfise arisigane nk'umuzukuru wanje w'ikinege. Ariko rero ababanyi babana ntabwo bari bishimiye umupfakazi, bama bimvira yuko bomwica bakigarurira rya tunga bakarigira gwabo, bakarigarukana bakarishira mu biganza vyabo. Ishari, kwipfuza iby'abandi bikamutera gukora ikintu kibi. Niho rero bamaze kubona akajya kana gatoye baravuga ati aka kana uko biri kose kazosigana n'irya tunga, ahubwo reka dukore akantu ujya mukecuru tumukureho tumurangize, hama ujya mwana nawe nitwamara kumurangiza tuzamenya ico twikorera. Ubona yuko ntaraca ubwenge, amenye ivy'ubuzima, amenye ivy'amatungo. Niho rero umupfakazi yari karatembera bamutegerera mu nzira baramwica. Ubona umupfakazi donc umunyokuru atafise intege ageze mu za bukuru, babaye gusa umushira ikintu mu maso baramufunga ipepu aritaba Imana asezera isi. Patrick rero atangura ubuzima bugoye. Niho umwe mu bakoze ajya mabi ace yiyadukiza amubwira ati mwana uraza ndagutware ahantu uzobona biwanyu. Mu gihe Patrick wabo yarazi yari nyokuru wiwe na mama we na papa wiwe, nta yindi miryango yarazi, bivanye nuko batoranye barakundana barabana, bahuriye mu gisagara kimwe mu gacimbiri kamwe baribanira. Ariko nta miryango yari begereye ngo bashangazi ngo basenge cyangwa se bamuyomba cyangwa se abavyara, ntago bari bahari. Ni kuvuga umuryango yarazi wari uwo gusa. Patrick aravyemera, yishimira kuja kubona inshuti n'abavandimwe mu kindi gisagara. Uwo mugabo yaratoye uyu mwana amutwara mu gisagara, amutwaye mu gisagara aca mubwira ati amushikana ahantu hakunze kuba hateramira abantu, arambwira ati cara ngaho ndaje ngiye kukuzanira abaje kugutora biwanyu. Patrick ati yegome, aricara aguma nezera avuga ati uno munsi aho vyakabereye kera ndabona umuryango nkomokamo, ndabona bene wacu, ndabona bene mama, ndazi ko nza kubaho nishimye nta kabungo sakandugira mu mutima. Patrick yararindiriye isahirahira amasaha 2, amasaha 3, amasaha 4, amasaha 5, ariko abo yarindiriye ntabo yigeze abona. Ivyo yarategereje ntavyo yigeze abona. Burira hageze mu masaha ya saa 11, saa 12 z'umugoroba, haza umudamu w'umugwizatunga cyane yari yarabuze ivyara. Yari umugore w'umugwizatunga, yari umugore afise buri kimwe, ariko ikintu gusa yari yarabuze rwari uruvyaro, ibibondo, abana. Amaze kurengana yumva akana kariko kararira kicuri kiyambwira ati mwana nibiki witwa nde? Je nitwa Patrick, uvuye he bimeze gute? Hambwira ati jewe nabuze abavyeyi byagenze uko, nazanwe n'umuntu twabana, ariko ambwiye ko aje kunyereka inshuti n'abagenzi, ariko maze kugira ngaho ikintu yakoze yasize ngaha ngo agiye kunzanira abo tuvukana, ariko ntarasogaruka kuva amasaha ya saa 6 gushikana n'ubu. Uwo mugore byaramukoze ko abwira uwo mwana ati sawa ingo ndagutware iwanje. Amutwara iwiwe, aramoza amuha ibyo gufungura, abona ko yari iri inzara, ikajugumira mu mbeho, izuba ryamuhereye ko yabuze icyizere. Amuha ibyo gufungura, amuha amazi aroga, ambwira ati genda uruhuke. Bukeye umugabo mw'ijoro umugabo arataha aramusigurira iby'uyo mwana. Umugabo araryoherwa cyane avuga ati ahubwo reka ce tumugira gwacu tunamwandikishe kugira ngo tumurere, ubona yuko ari n'imfuvyi. Uwo mwana aba abironkeyemo uko. Patrick ababaye umwana w'abagwizatunga bazwi muri ico gisagara, baramurera
bamuhindurira ubuzima, bamushira mu ishuri ryiza, yagenda ku ishuri n'umuduga, akagaruka n'umuduga, yavyuka afungura ibintu vyiza, yambara neza, umwana arasa neza, uko yagaragara mbere nuko yarasigaye agaragara, bari abantu babiri batandukanye, nta nubwo ari gushobora kuvuga ati uyu yari kanaka wahanaha ahantu mu cyaro. Uyu mugore rero yatoye uyu mwana yari mushiki wa wundi yamuzana mu gisagara akamutayo, ni kuvuga yari mushiki wa mugabo yazana kakana akagasiga mu gisagara akagahinda yuko agiye kukaronderera umuryango. Uwo mugore yari mushiki we, ariko mu miryango ntabwo yari mushiki we w'amaraso ngo basangiye papa na mama, oya, yari mushiki we mu miryango ya kure na kure. Niho rero uyu muryango wo wari ufise gahunda yo kuja kuba muri Canada, wari ufise gahunda yuko bumukira muri Canada n'umuryango, ariko bari barabuze umwana. Mu gihe rero uyu mugore yari yarabwiye wa mwene wabo ati uzonzanire umwe mu bana ufise nzomutware turamutse tugiye hanze kubayo, ati ego cyane nzomuzana. Ariko kubera Patrick yaramaze kubironkeramo, yaramaze ko umwana wabo niwo mwana bandikishije ko bazogenda batwaye. Mwibuke yo kujya mu papa yari yamusize Patrick kwibarabara, amusiga ahantu atagira umuryango kugira ngo bikunda ko kana gapfe nako kabure ubuzima, kabure iherezo. Niho rero haheze imyaka 4 Patrick ari kwishuri ari kariga, yaramaze guhindurwa ubuzima, yaramaze kubundi muntu, yaramaze gusa neza atakibazo na kimwe cy'ubuzima agifise. Wa mugabo acaraza azanye umwana wiwe w'umuhungu kugira ngo bazegenda bamutwaye Canada. Amaze gushika baramwakira, mushiki baramwakira. Hageze amasaha yo gufungura, masaha saa sita sandwi, kakana babaragataanye n'imodoka, yaramaze gukura kuko yaraheze imyaka 4, amaze kwegera imbere, ageze mu myaka 13. Gashitse karahobera mama wiwe, karahobera se wiwe, abari bamureza, bari bamutunze. Niho rero ujya mugabo aratangara avuga ati ese uyu mwana ninde, ese uyu mwana avuye he? Niyo kucabaza mushiki bati mbega uyu mwana wamukuye he, mbega uyu mwana mwamenyanye gute? Mushiki baramubwira ati uyu mwana namutuye kwibarabara aho yari yatawe n'uwari yamukuye mu cyaro, aho ubona ni n'imfuvyi. Rero ndagasanga kariko karera haheze imyaka 4, ndakarera, maze kukarera nahavuyemo ndamugira umwana wanje. Ubu no kuri liste yabo ko tuzogenda i Buraya, aho tuzogenda muri Canada, tuzogenda tumutwaye Patrick, ni umwana wacu dukunda cyane, yabaye umuryango muri twebwe. Wa mugabo byaramubabaje cyane kuko yashaka ko hagenda umwana wiwe, ntigeze yifuza ko Patrick ari we agenda. Yavuga ati umwana wanje agende hanze nanje ndabironkeremo, ndise azonyibuka. Niho rero kucakina umugambi wo guhereza isumu Patrick apfe. Patrick avuye ku ishuri arafungura kuko yari asanzwe anywa jus. Ahejeje gufungura, igihe cyose ahejeje gufungura yararenza ko akajus, asutse jus mu kirahure ayisiga ku meza, ahita asohoka gatoya. Wa mugabo ahita aza ashiramo acide muri ya jus, arakoroga, acaragenda avuga ati ko biri kose ayaje asubire ayinwe. Wa muhungu we nawe yaje kwiye ruguru, aho yari ari mu cyumba, arasohoka abona kaji kari ku meza, avuga ati reka nwe ngaha amaji aruzuye bari hiyindi. Arengera kuri ya jus, aragotomera, arayinwa. Urucira mu kaso rugahitana nyoko. Abaze kuyinwa atangura kubabara mu nda, arababara, ijwi ririkupa, biranganuka kwa minduru, aragwa hasi yitaba Imana. Wa mugabo se akijijiki, uwo yarifuza ko apfa siwe apfuye, uwo yarifuza ko agenda hanze siwe agiye. Murabyumva yuko Patrick yahuye n'ibigeragezo byinshi mu buzima bwiwe. Patrick kuva akiri muto yakuze abona abavyeyi bagwana, nyina we wakubitwa, arakura, yicigwa nyokuru wiwe, aza bamutwara mu gisagara cyakure bamutayo. Ariko uko vyagenze kose ishaka ry'Imana ryararangutse. Patrick reka tumwite ishaka ry'Imana kubera yarabaye mu bintu bikomeye, yarabaye mu bintu bitoroshe, byashobora no kurangiza ubuzima bwiwe, ariko nta jambo ryavuze Imana ngo rihere. Kandi Imana igufise ku mugambi, nubwo woca mu muriro waka ugurumana urabaho, nubwo uca mu kidengeri cy'amazi, mu kiyaga kinini cyane, amazi ntagutwara ahubwo yarenganamwo nk'uko aca mu bugaragwa. Bakunze muko murakurikirana, mukunda Roy TV, mukunda kudukurikirana, murabizi ko tubakunda kandi dukomeza kubazanira inkuru zibasigira inyigisho. Rero inyigisho dushobora gukuramo muri no nkuru yacu, ushobora kuba na wewe ubwawe ufise ikintu kikugoye, ushobora kuba na wewe ubwawe wabaye mu bihe bikuyobeye,
hagira n'igihe ubona yuko nta cizigiro c'ejo ufise, nta cizigiro c'akazoza ufise, ugera aho ubona menga abavyeyi baragiye, abavandimwe ntabo, usigaye uri ahantu uri umwe. Ariko nagenda kwibutse nti igihe cyose Imana igufise ko umugambi mwiza, ntuzogira ubwoba. Kandi nubwo ushobora kubaho muri situation ubona yuko udatahura neza, ntuze ibibazo by'ibihe ntibize bigutware ibyizigiro vy'ejo, ntibize bigutware kwizigira akazoza, kuko Imana igihe bumva yuko ntacu ufise uri buhindure kuri iyo situation, niho nahize kagutungura kagukorera igitangaza kimwe, ukiyumva ati mbega ibi vyari kubaho, ati mbega ibi nivyo Imana yari integuriye, maze ukabaho wishimye. Nkuko Patrick hageze igihe barimuka bamutwara mu bihugu vyo hanze, abo umuntu akomeye arondera ubuzima bwiwe nk'umusore, yubaka ubuzima bwiwe, aza no kurongora, agira urugo rwiza, akora imigambi mu gihugu yaravuyemo, abo umuntu yubatse izina kandi rikomeye. Rero bakunze muko muradukurikirana, murumva yuko inkuru nawe urashobora, inyigisho nawe urashobora kuyikuramo. Ntibagire gushaka commentaire uvuga ati iyi nkuru icyo nize ni iki, iyi nkuru nuku. Ko commentaire yawe irakenewe, commentaire yawe iratwereka yuko uri kuradukurikirana, commentaire yawe iratwereka yuko ukunda inkuru nyigisho. Rero inkuru nyigisho no munsi yariyo, nawe ugire conclusion, ugire icyo ukuyemo, maze ugishe muri commentaire. Ufise icyo baza jya kuri site web utwandikire, hama aricyo nawe ushaka guterera, ari inkuru ushaka gushikiriza, cyangwa se ari ikindi kintu cy'uvuga cyawe ushaka gushikiriza, turi tayari kukwakira nkuko bisanzwe. So yari Bella Shaka kuri micro za Roy TV, mu buhinga bwa kamera turi kumwe na Oli King, abikora neza cyane, akomeze gusa kugenda abandanye ntacike intege, kuko nawe nyene nawe inkuru nyigisho iramuraba, kuko nawe ejo ni heza cyane. So reka nongere kandi ndabasezere, ndabifuze ibihe vyiza, ndabifuze kugubwa neza n'imiryango yanyu, abagwaje mugire kwihangana, abafise ibibazo mu bisengere, byose mubigire Imana. Ciao ciao. Inkuru nyigisho, inkuru nyigisho, inkuru nyigisho.